Ndabaramukije banyamuryango wo mu yandi mahanga ni JP Grace wo muri Sentinels for Christ. Ngiriwe bakwe uno munsi ryo kuba kumwe namwe muri zino nyigisho z'amasengesho yo kwinginga kubwo gufata uburere ku bwa Kristo. Muri kino gice c'intango turaza kuvuga ibijanye n'amasengesho afise intumbero yo gufata uburere biciye mu kwiga ijambo ry'Imana hamugatangura gushira mu ngiro ico rikubwira. Ibi ntibisigura gutahura igikorwa c'ubwinginzi nk'uko bisobanuwe mw'isezerano rishasha. Amasengesho afise intumbero yo gufata uburere ni igice kimwe cyo mu masengesho yo kwinginga, kandi mu bareretsi ba Kristo ico dushimikirako cyane ni kijanye n'amasengesho yo kwinginga. Rero amasengesho afise intumbero yo gufata uburere na gace gatoya ko mu vyo dukora, kandi twizera yuko ari igice gihambaye cyane. Mu gihe turiko turabigisha zino nyigisho, twizera yuko muzogira ibibazo mutegerezwa kwishura vyerekeye ukungene musanze mubitahura canke uko mwumvise abandi bantu babisobanuye, ndetse n'ayandi majambo bagiye bakoresha igihe bariko basigura iryo jambo rivuga amasengesho ajanye no gufata uburere. Mvuze amasengesho yo gufata uburere, ndashaka ko mumenya ibintu bitatu by'urufatiro, navyo ni ikibanza, umwanya n'ububasha. Ivyo bintu birahambaye cyane igihe turiko turavuga ibijanye n'amasengesho yo gufata uburere. Nk'uko nabivuze, amasengesho yo gufata uburere suko bitahura nk'uko tubibona mu isezerano rishasha. Turabwirwa ibijanye no gusengera ibihe mu cete ca mbere c'Abitesalonike igice ca 5. Mu Bifilipi igice ca 4 naho batubwira kwama dushima ibihe vyose, bisigura yuko mu bihe vyose ducamo twategerezwa gushima Imana. Muri Yakobo igice ca 5 baratubwira gusengera abagwayi. Mu Baroma igice ca 15 baratubwira kudasengera abandi bizera kugira ngo bagirirwe ibakwe ryo kwakira ingabire gusa, ariko kandi tugasengera n'abadakomeye mu kwizera kugira ngo barindwe. No mu cete ca mbere c'Abitesalonike igice ca 3 baratubwira yuko tubwirizwa gusenga Imana kugira ngo itugirire ubuntu dushoboye gusengera abandi, twongere tugenderanire nk'abagize umubiri wa Kristo. Rero ugusenga ni ikintu gihambaye cyane umuntu adakwiye gutakaza, tubona mu isezerano rishasha. Ijambo gusenga canke isengesho turibona icyo zirenga 110 mu isezerano rishasha. Rero murumva ko ari ijambo rihambaye cyane. Reka tuvuge ikijanye n'amasengesho yo gufata uburere. Hariho abantu baje mu masengesho yo gusengera uburere bakizera ko biciye mwihishurirwa Imana batahuza yuko hariho ububasha bwa Satani buriko bukorera mu karere kanaka. Bakizera ko bashobora gusenga kugira ngo Imana bashoboze kugwanya ubwo bubasha bw'umwiza biciye mu idini basengeramo, mu gihe hariho abandi mu gusenga amasengesho yo gufata uburere bugurura Bibiliya bagasoma bizera yuko ibintu vyo gusengera ari bijya bintu usanga vyanditse muri Bibiliya mu buryo bw'umwihariko. Rero muri Sentinels for Christ, abareretsi ba Kristo, turavuga kuri izo mpande zose uko ari zibiri. Turizera yuko hariho ubwenge buva kuri izo mpande zose uko ari zibiri. Rero ntiduheza ngo dushimikire ku bijanye n'ubwami bw'umwiza gusa ngo abari bwo tuguma tuvuga, ariko kandi ntituvyirengagiza ngo tureke kubivugako, kuko muri Daniyeli igice c'10 baratwereka yuko hariho ibintu vyinshi bibera mw'isi y'imwemu bidashobora kuboneka mu buryo busanzwe bw'umubiri. Tubwirizwa kumenya yuko hari abatugwanya mu buryo bw'imwemu. Reka tuvuge igikorwa c'amasengesho yo gufata uburere. Igihe tuvuze ikijanye n'amasengesho yo gufata uburere, ni nk'urugamba rw'amasengesho canke amasengesho yo kwinginga akogwa mu buryo bubiri butandukanye. Ubwa mbere n'amasengesho akogwa habanje gukogwa ubushakashatsi. Aho niho abantu bava mu kibanza kanaka canke mu karere kanaka baheza bakarondera abantu bakuze mu buryo bw'imwemu kugira ngo bashobore gukora ico gikorwa c'amasengesho yo kwinginga. Baba bazi ibiriko birabera mw'ico kibanza n'imwemu mbi ziri mw'ico kibanza kugira ngo bashobore kuzigwanya. Hama bakavuga ubwiza bw'Imana muri ico kibanza. Ico bakora baratorokanya amakuru, bahagira ubushakashatsi, bakaraba ibiriko birabera mw'ico kibanza byose, bakamenya ivyatumye bigenda nk'uko muri ico
kibanza, bakamenya ivyinyegeje inyuma, hama bakamenya n'ikiriho kirabitera cose. Baca rero bashira amatariki kuri kalendriye, bashobora kuja hamwe bagasenga, bakisonzesha basengera ivyo bintu biba biriko birashika, bakarondera kubohoza ico kibanza biciye mu masengesho yo kwinginga. Hariho ubundi buryo bwo gukora bene ayo masengesho, n'uburyo buza vyihuse cane, aho jewe nk'uwizera naho ntoba ndinze kuba ndi mu mugwi wo kwinginga, iyo nkoze ikintu kitari ciza haba mw'ikoraniro canke mu mubiri wa Kristo, cafata akanya ko gusenga vyihuse cane, singomba kuja mu kibi, nkasenga nkisengera nkongera nkatangaza ukuri kw'Imana ku bantu bose, ku karere canke ikibanza kanaka. Ubwo nabwo n'ubundi bwoko bw'amasengesho afise intumbero yo gufata uburere, kandi ayo masengesho ntasaba kuba uri mu mugwi. Rero muri zino nyigisho z'uno musi ndaza kubereka ivideo yerekana akarorero k'amasengesho afise intumbero yo kubohoza uburere yararongowe na jewe nyene, ariko birahambaye ko tubona insiguro yanditse y'iri jambo amasengesho afise intumbero yo guhindura uburere kanaka. Biranditse, reka turabe isiguro y'iryo jambo amasengesho afise intumbero yo guhindura akarere. N'amasengesho arondera kugenzura ikibanza no kwagura ubwami bw'Imana biciye mu bushobozi bwo gusenga. Niyo siguro mubonye, nibaza ko yabafashije. Ariko kandi hariho iyindi siguro y'ubwo bwoko bw'amasengesho iyatandukanye n'ayandi masengesho dusanzwe dukora, nuko ari ubwami bwarobanujwe amavuta. Mbega ashatse gusobanura iki mu kuvuga ivyo? Ni ikintu gihambaye cyane mukwiye kumenya. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 6, igihe abigishwa babaza Yesu ati twigishe gusenga, ibi nivyo yavuze ati nimwasenga muvuge muti Data wa twese wo mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze. Ico ni ikintu gihambaye cyane mu gihe igice ca mbere c'igikorwa ca Yesu cigisha ibijanye n'igikorwa co gusenga yarakivuze ko cyane, kuko yashaka ko abigishwa bamenya yuko hari ubwami bubiri, ubwami bw'umwiza n'ubwami bw'umuco, ntibukorana ahubwo buranyuranya mu vyo bukora. Rero yashaka yuko tubimenya ko yagwanye n'ubwo bwami bw'umwiza, natwe tubwirizwa kugwanya ubwami bw'umwasi kugeza Yesu agarutse. Ariko turabona ko mu bitabo vy'ubutumwa bwiza harimwo amajambo makeya nibaza yuko afise ivyo avuga ku bwami bw'abantu batoranijwe. Turayasanga muri Mariko igice ca 11 hamwe no muri Matayo igice ca 17. Kandi ukuri dusanga muri ayo majambo nuko Yesu yagiye atanga inyishu imwe muri ivyo bice bibiri bitandukanye. Ubwa mbere n'igihe yavuma wa musukoni ugaca wuma, ayo majambo Petero yagiye kuri Yesu ambwira ati mwigisha, raba ca giti c'umusukoni wavuma, raba cumi. Mbega ni gute Yesu yaciye yishura? Yaciye avuga ati nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira umusozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, kandi niko vyogenda. Ico ni ikintu gihambaye cyane. No muri Matayo igice ca 17 Yesu yatanze inyishu imeze nk'uko nyene, kandi hari mu bihe bitandukanye. Igihe yaravuye ku musozi gusenga akayangana, ishusho yiwe yahindutse, kandi hariho umuhungu yaragwaye abadayimoni. Abigishwa bari bagerageje kubirukana kuko yaragwaye intandara, ariko bari gushobora kubikora. Umwe muri bacagenda kuri Yesu amubaza ati ni kubera iki tutashoboye gukora ibi? Yaciye atanga inyishu nk'iyo yari yatanze ubwa mbere, arababwira ati nimwaba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi ati imuka hano ugenda ahandi, kandi co kwimuka. Inyishu zibiri zisa mu bihe bibiri bitandukanye, vyose birafise isobanuro zitandukanye. Ubwa mbere igihe tubona umusukoni wumye werekana ubwoko bwa Isirayeli bwase umwami wabwo, ubwami bwaganza. Ubugira kabiri igihe abigishwa bananirwa no gusenda abadayimoni mu muhungu yaragwaye ibintu bimeze nk'intandara, tubona amatati hagati y'ubwami bw'umwasi hamwe n'abagomba kwirukana abadayimoni bari muri uwo mwana w'umuhungu. Inyishu Yesu yatanze yari imwe, ariko ndashaka ko umenye ikintu yavuze mu nyishu yatanze. Yaravuze yuko bazofata umusozi hama
uranduke bawutere mu kiyaga, ivyo ntivyokwigera bishika. Rero hari ikintu yashatse kuvuga cari indani mw'iryo jambo yavuze. Yagomba gupima ukwizera kwabo ariko aravuga ivy'ubwami. Mbega ni gute tumenya ivyo? Kubera ko dutahura umusozi nk'uko bigereranywa kandi vyahishuwe muri Daniyeli igice ca 2. Muribuka ico gice igihe umwami Nebukadineza yarota inzozi z'igishushanyo, hama Daniyeli akaba ari washobora kuzisobanura. Umwami yaciye akuraho abandi bantu bose, hama ashira hejuru ubwami bw'Imana mu maso y'abandi bantu bose babona. Tubona ko yanyishu Yesu yatanga muri Matayo hamwe no muri Mariko bifise ukungene bishigwa mu ngiro. Rero amasengesho afise intumbero yo gufata uburere n'ubwami bwatoranijwe, ariko hari ikindi kintu cerekana amasengesho afise intumbero yo gufata uburere muzokibona mw'isezerano rishasha, kandi n'amajambo tumenyereye cyane, amajambo dusanga mu Banyefeso igice ca 6 ku murongo w'10 kugeza 12 havuga ibijanye no kwambara ibigwanishwa vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Twaho tunigana taraba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza nimwe mu mbiza ahantu ho mw'ijuru. Abantu bamwe bumvise abakuru abaganza, haraho baca biyumvira yuko ari abaganza bo mu ntwaro, ariko sivyo, kuko Paulo yarabivuze neza igihe yavyerekana. Yarerekanye ko atari karavuga abantu bo mu buryo buboneka, yari kavuga abakuru abaganza baganza isi y'umwiza bo mu buryo bw'impemu, aribo badayimoni bashobora kwitambika imbere y'amasengesho y'abantu maze bakabuza ubugombe bw'Imana gushika ku bantu igihe badasenze ngo babe maso. Hariho ayandi majambo yo mw'isezerano rishasha avuga co kimwe naho twavuze, kuko avuga abantu bo mu bwami bw'Imana barabanujwe amavuta kugira ngo bagwane intambara yo mu buryo bw'impemu. Ni mu cete ca mbere c'Abikorinto igice c'10 ku murongo wa 4. Kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Turiko tuvuga ivyanditswe biduha ubumenyi bwo kumenya kungena Imana igomba ko tugwana, kugira ngo dushire hejuru izina ry'Imana mu gukuraho ububasha bw'umwasi. Rero intambara tugwana si intambara tugwana mu buryo buboneka, ariko ni intambara tugwana n'ibigatanya vyo mu buryo bw'impemu, abafise ububasha bw'umwiza. Abasenga iryo sengesho rero n'abatoranijwe kugira ngo bagwane iyo ntambara yo mu buryo bw'impemu. Rero hariho ikintu nagomba kubanza kuvuga imbere yuko mvuga ku bijanye n'ubushobozi bwo mu buryo bw'impemu dukoresha mu masengesho afise intumbero yo kwigarurira uburere. Twongere tuvuge igituma tuvuga ngo ibijanye n'ikibanza mu masengesho afise intumbero yo kwigarurira uburere. Turamenya ubushobozi bwo mu buryo bw'impemu hamwe n'ibikoresho tubwirizwa gukoresha. Ico rero ni ikintu gihambaye cyane. Rero iyo tubona ububasha bw'umwasi buriko burazana ikibi mu bantu b'Imana, tumenya kwica ari ikibanza ca Satani. Rero igihe mpwemu w'ubushobozi ari muri twebwe, tuba dukeneye kwirukana ubwo bubasha bwa Satani. Ariko ikindi kintu nyamukuru kivyerekana ni umwihwezo rusangi ukungene tubona ibintu. Vuze umwihwezo rusangi ndiko mvuga ukungene umuntu abona icerekezo ciwe, ukungene umuntu abona ukuri, ndetse n'ukuntu abona abaganza. Ivyo ni ibintu bihambaye cyane. Mu bice bibiri vyo mw'isezerano rya kera birerekana Satani n'ubushobozi bwiwe hamwe n'ukungene akora, hamwe n'ivyo azana nk'uko tubibona muri Yesaya igice ca 14 hamwe no muri Ezekiyeli igice ca 28. Mu ntango z'ico gice batangura bavuga mwami wo mu buryo bugaragara, hama bageze hagati na hagati muri ico gice baca batangura kuvuga Satani, ubuganza ububasha bw'umwiza wenyene ubwiwe. Aha Bibiliya igomba kwerekana yuko igihe ubwami bw'umuntu butaganjwe n'ubwami bw'Imana, buba buganjwe n'ubwami bw'umwiza. Rero hategerezwa kuba ugukorana hagati y'isi y'impemu hamwe n'isi y'ikiremwa muntu. Iri bijanye no gusenga amasengesho afise intumbero yo gufata uburere, harajamwo igikorwa kinini turavye ikibanza kiboneka. Rero tugira tubandanye kugira ngo dushobore kuvyagura neza. Twamaze kumva ivyibanze biturongora, reka rero tubijemo mw'idonido. Turabandanya ku gice ca 2 tubandanya kuvuga ibijanye n'ikibanza, impinduka hamwe n'ukuri. Reka dutangurire ngaha. Twavuze yuko turiko turavuga amasengesho afise intumbero yo gufata uburere, tugaruka kandi tukavuga ku bijanye n'ikibanza, maze tukiga neza akamaro k'ikibanza muri ayo masengesho tuba turiko turakora. Nizera yuko muronka igicapo mukeneye
naho ibijanye n'ikibanza uko bisigurwa mu isezerano rya kera bihinduka gato ugereranije no mu isezerano rishasha, hama tukabona kandi umenga hariho ubudasa butoya ugereranije n'uko tubibona uno musi. Mbega murazi yuko mu isezerano rya kera hose kuva mu gitabo co Kuvayo kugera mu ntango z'igitabo ca Yosuwa, Imana yavuganye n'Abisirayeli n'imiburiburi incuro zishika 9 ibabwira gusambura ibicaniro abanyekanani basengerako, abantu b'abapagani bo mu gihugu c'isezerano Abisirayeli bariko baragenda kubamo. Ikibazo gihambaye cyane niki gikurikira: kubera iki kuva mu gitabo co Kuvayo kugera mu ntango z'igitabo ca Yosuwa Imana yaguma ibabwira ivyo bintu nyene, kandi tubona ko hoba haciye nk'imyaka ishika nka 60. Bibiliya iravyerekana neza nk'icuro 60 Imana iriko irabwira Abisirayeli ibereka neza ukungene n'abo bantu b'abapagani bo mu gihugu c'isezerano bariko baragenda kubamo basenga ibigirwamana, bakora ibijanye n'amangetengete, basenga imana zitarizo, bahimbaza imana z'ibinyoma n'ibindi bintu vyose bijanye no gusenga ibigirwamana. Ivyo ni ibintu Imana yagumye igarukako kenshi ibwira Abisirayeli mu gihe bariko bagenda mu gihugu gishasha bari bagiye kubamo. Rero ni vyiza yuko tumenya ukungene dukora amasengesho afise intumbero yo guhindura uburere muri kino cigwa c'uno musi. Ariko ngomba kugaruka ku kintu nari navuze kivuga ugukorera hamwe canke uguhura canke ukuzuzanya. Aho naho ivy'impwemu biheza bigahura n'ivyo mu buryo busanzwe buboneka. Turi biremwa bizamaho mu buryo bw'impwemu, ariko ngaha kw'isi turi biremwa biboneka mu buryo bw'umubiri. Rero tugomba kuvuga uguhura canke ugukorana hagati y'ivyo bintu vy'impwemu bisa n'ibitaboneka hamwe n'ivyo bisanzwe bigaragara mu buryo buboneka vyibonekeza. Iki rero ni igice kigoye cyane cyo mu bice bigize isengesho rifise intumbero yo kwigarurira uburere, uko vyerekana umwihwezo w'ukungene tubona isi hamwe n'ukuntu ukungene tubona isi vyokuzwa, kuko uko tubona isi birerekana neza ukungene twitwara mu kwifatanya canke mu kwitandukanya n'ab'isi. Igihe rero udatahura ibi ntuzomenya ukungene kuba mukuri no gukuza kugendera mukuri ari ibintu bihambaye cyane, uko niwamenya ivyo ibindi vyose bizogira ubushobozi. Ico ni ikintu gihambaye cyane dukeneye kuvuga. Rero ndizera yuko kino gicapo tugomba kurabira hamwe kiza kubafasha gutahura ibijyanye n'ukuri n'ukungene koshirwa mu ngiro. Nk'uko tubibona turabona ukuri, umwihwezo rusange w'ukuntu tubona isi hamwe n'isoko y'ubumenyi. Ngomba gufata akanya gatoya sigure ukungene ubwenge canke ubumenyi buva mu buryo bw'impwemu bushobora gukoreshwa mu buryo bugaragara hama bugatuma haba impinduka biciye mu masengesho. Turazi yuko imbere yuko ibintu byose biremwa, abamarayika batararemwa, n'isi itararemwa, ndetse n'abantu batararemwa, Imana yoyo yamyeho. Bibiliya irabitubwira neza. Ico ni ikintu gihambaye cyane cerekana ukuri hamwe n'ubwenge bw'Imana. Rero Satani wewe suko bimeze, ntiyamyeho, ni kiremwa cyaremwe, nta kintu na kimwe gishasha ashoboye kurema. Ubwami bw'umwiza bugerageza gufata ukuri gutunganye kw'Imana bukarondera ingene bwo guhindura mu kuzana ibinyoma, kuko buba bushaka kubuza abantu Imana yatoranije kwakira ukuri maze ngo bakugenderemo. Rero turavye kuri ico gicapo turabona ko hariho kabaza hagati y'ubwami bwa Satani hamwe n'abantu. Turazi yuko abantu baremwe bafise uburenganzira bwo gushaka guhitamwo gukora uko bagomba bivanye n'uko babona isi, ariko kandi bakitaho kwitwararika icerekezo cyabo cyo mu buryo bw'impwemu. Ivyo twizera vyerekeye inyuma y'ubu bugingo bwo ngaha kw'isi, uko tuzobaho inyuma y'ubu bugingo bica bigaragarira mu nyifato tugira mu kubaho kwacu ngaha kw'isi. Rero ukuri tugenderamo ngaha kw'isi kurahambaye cyane. Ngomba kubaha uburorero bubiri bw'ukungene ubwo bumenyi budasanzwe bwo mu buryo bw'impwemu buza mu muntu hama bukamushoboza gukora ibidasanzwe mu kubaho kwiwe. Uko Satani wewe yamaturondera, muribuka inkuru yo kugwa k'umuntu. Satani yagiye kuri Eva yishimikije ukuri Imana yari yavuze, maze aguhinduramo ibinyoma ahenda Eva, maze acayirongorera mu gukora ivy'Imana yari yamubujije. Ariko kandi Bibiliya irerekana ingene Satani yaje mu buryo buboneka akabereka ingene icamwa ari ciza kibereye kuribwa, hama baca barya icamwa Imana yari yababujije. Mwibuke ingene vyagenze hamwe n'ivyaciye bikurikira. Murabona ingene vyagenze
umwasi yakoresheje ubwenge hama ahenda Adamu na Eva, hama murazi ingaruka ziteye ubwoba zaciye zikurikira. Ntivyatumye haba urupfu rwo mu buryo bw'impwemu gusa, ariko vyatumye habaho n'urupfu rwo mu buryo buboneka, uburyo bw'umubiri. Ako n'akarorero kabigaragaza neza, kandi uko niko twumva n'inkuru y'agakiza. Turumva umuntu aza akatubwira inkuru z'ivya Yesu, canke bakadutumira mu ikoraniro kanaka, canke tukavyisomera muri Bibiliya, maze tugaheza tukavyakira bikaganza ubuzima bwacu bwa misi yose, kuko tuba twamaze kwemera ko ivyo twasomye ari ivy'ukuri, hama tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, akaganza ubuzima bwacu, hama tukakira ubwo bushobozi budasanzwe buva kuri we. Ivyo nivyo tubona mu gitabo c'Abaroma igice ca 6, hatubwira intambuko zijanye no kwihana mu kwerekana ukungene abapfuye ku vyaha badakwiye kubigumamwo, babisigura berekanye ukungene twahambanywe na Kristo hama tuzuranywa nawe, kugira ngo ntitwongere kuba baja b'urupfu hamwe n'icaha, ariko ubu turafise ubushobozi bwa mpwemu yera aba muri twebwe budushoboza kwanka ivyo vyose vyodukura mu mugambi w'Imana bikadukwegera mu gukora ivyaha canke ico cose Imana itagomba. Ko kandi si ivyo vyonyene, mpwemu yera aba muri twebwe adushoboza gufata ingingo zibereye kugira ngo twame turondera gukora ico Imana igomba. Rero ivyo ni ibintu bihambaye cyane bitwereka kuba mu busabane n'Imana. Rero ubwami bw'umwiza nuko bukora, buza bwigira nk'umuco hama bukaza ku muntu bukoresheje ukuri ko mu buryo bw'impwemu kugira ngo bushobore kumuzimiza, bukoresheje ibinyoma vyose bishoboka kugira ngo bushobore gukura umuntu mu kuri ko mu buryo bw'impwemu. Rero iyo umuntu agitwagwa n'akayabagu ko kumviriza ivyo ubwami bw'umwiza bumubarira, naba araba uwizera ashitse mu buryo bw'impwemu, kuko igihe arivyo biganje mu buzima bwacu ntidushobora kuronka inkomezi zo kuba abigishwa bashitse ba Yesu Kristo. Kandi biba bigoye cyane igihe umuntu ageze ku rugero rwo kumva akora icyo ashaka wenyene ubwiwe, akumva adakeneye kumva yorongorwa n'ijwi ry'Imana mu vyo akora. Umuntu amaze kugera kuri urwo rugero biragoye cyane ko yoshobora kwakira ukuri kwa mpwemu yera muri we, kuko ntaba acitayeho kumva ico mpwemu yera avuga, aba ariko aragendera mu kwiganza kwiwe arongowe n'umwasi Satani, kandi ivyo birazana ingaruka nyinshi ku buzima bwiwe. Ibintu bihambaye cyane ubwami bw'umwiza bunezerwa iyo bwashitseko ni ibi bintu bibiri: iyo bwamaze kwifatira umuntu mu buryo bugaragara, hama bukongera bukamwifatira no mu buryo bw'impwemu bukagenzura ibigumbagumba vyiwe vyose, uwo muntu aba yamaze kuba imbohe yo mu buryo bw'impwemu, ashoboye guhimbaza umwazi, nta bushobozi aba agifise bwo guhimbaza umuremyi wiwe. Kubera abantu bahimbaza imana z'ibinyoma bifatanya nazo, bashira ukwizera kwabo kwose kuri izo mana nyene z'ibinyoma. Rero ubu tugomba guca tuvuga ku vyinyegeje kuri izo mana z'ibinyoma kugira ngo tumenye ukuntu amasengesho yo kubohoza uburere akora ibintu bidasanzwe, kuko twiyumviraho ko ibi bintu vyabwizwa gukorwa neza kugira ngo abantu birinde umwasi Satani. Turabahaye ikaze muri kino gice ca kabiri kivuga ibijanye n'amasengesho afise intumbero yo kubohoza uburere, kandi muri kino cigwa turaza kuvuga ibijanye no kwinginga. Tuvyinjiremo tuvuge ico bisigura, kuko twaragize intangamarara y'iryo jambo mu vyigwa biheruka, hama tuvuge umusaruro bizana haba mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo busanzwe bugaragara. Ariko turiko turabandanya, ndagomba kubabaza ikibazo mubandanya kwiyumvira: nimba ikibanza kidahambaye cyane, ndiko mvuga ikibanza cyo mu buryo bugaragara, ni kubera iki mw'isezerano rya kera Imana yagiye yerekana mu buryo buboneka ibijanye no gushiraho imbibe zerekana mu buseruko no mu burengero bw'igihugu ca Isirayeli, kubera ko bari barasabage yagomba yuko bazigama igihugu cabo? Nimba ikibanza kidahambaye cyane, ni kubera iki Bibiliya ivuga ko Yesu yagiye mw'ijuru avuye ku musozi wa Elayono, kandi n'igihe azogaruka uwo musozi nyene ari wazoshikirako? Ivyo biratwereka yuko ikibanza gihambaye cyane. Nimba ikibanza kitari gihambaye cyane uko ibihe vyagiye bikurikirana, ni kubera iki mpwemu yera yabwiye Pawulo igihe yari ari mu rugendo ntaje mu buraruko, igihe bariko bagenda mu ntara y'i Makedoniya, hama camubwira ngo agende mu burengero? Kubera iki yabivuze uko, nyamba ikibanza atari ikintu gihambaye cyane? Nimba ikibanza atari ikintu gihambaye cyane, ni kubera iki Imana yabwiye Abisirayeli imbere yuko bashika mu gihugu c'isezerano ngo bazobanze basambure ibicaniro vy'abanyekanani, abapagani basenga imana z'inyamahanga? Niba ikibanza kidahambaye cyane, ni kubera iki igihe Abisirayeli
Isirayeli bari bajabutse Yorodani baja mu gihugu c'isezerano, Imana yababwiye gukora ibi bintu bikurikira: imutore amabuye mushire mu dusakoshi twanyu umwe wese atware, kugira ngo igihe cose abantu bazobona utwo tubuye baze bamenye ibyo jewe Uhoraho nabakoreye muri kino kibanza. Rero ikibanza ni ikintu gihambaye cyane. Tugomba kuvuga kandi ubumenyi bwo mu buryo bubiri dushobora kwakira: ubumenyi buva mu kumenya ukuri kw'Imana hamwe n'ubumenyi buva ku mwasi Satani mu kwakira ibinyoma vya Satani. Ngomba kubivuga ko gatoya. Igihe turiko turavuga ibijanye n'ubumenyi muri ano masengesho yo kwifatira uburere, turavuga ibijanye n'ubumenyi aho abantu batahura ko ubumenyi bwose buva mu kwakira ubushobozi bw'Imana yaremye byose. Suko vyama bimeze igihe cyose. Hariho n'ubumenyi twakira tutarinze kuja mu vy'impwemu cyane, nko kwiga ibiharuro, aho nta vy'impwemu biba birimwo. Canke turiko twiga ibindi vyigwa bitandukanye nko kwiga indimi n'ibindi bintu bitandukanye, n'ubumenyi dushobora kwiga hama tukamenya bivuye mu vyo tuba turiko turiga. Ariko uko twizera ibintu bitandukanye birafatanye n'ukuntu dutahura ibintu mu buryo bw'impwemu. Kubw'ivyo iyo turiko turavuga ibijanye n'amasengesho afise intumbero yo kwifatira uburere, duca tuvuga ibibanza bitandukanye vyiganziwe n'ububasha bw'umwiza usanga vyaramaze kwifatira abantu hama bagakura mu kumenya ivyizerwa bitari vyo, ntibaheze ngo bashobore kugendera mu kuri. Bituma abantu bo muri ivyo bibanza ndetse no mwako karere kose badashobora kumenya ukuri hama ngo bakugenderemo. Ivyo tugomba gusigura ku majambo tubona yanditse aha imbere, turiko tuvuga ibijanye no gusenga impwema atarizo. Uko gusenga impwema atarizo niko guca kurongora uko abantu bizera, uburyo bizera bwose, bakagira urufatiro inyigisho zabo hamwe n'ibitabo vyabo, hama bakakira ubumenyi bw'ibinyoma bunyuranye n'ubwo kumenya Imana umuremyi wa twese hamwe n'umwana wayo Yesu Kristo umucunguzi wacu twese. Rero umuntu wese arakwiye kwiyumvira kuri ayo majambo hama agatahura ivyo ari vyo igihe ageze aho yumva yosenga imana z'ibinyoma, ko ukwizera ibinyoma kwa Satani kudukura mu kwizera ukuri kw'ijambo ry'Imana hamwe no kwizera Yesu Kristo. Kuko mu bihugu biteye imbere vyo mu burengero umenga nta migirwa yo gusenga ibigirwamana cane igwiriye, ariko turatangazwa cane n'ibiriko biraba uno munsi. Reka turabire hamwe amajambo yo mu Balewi igice ca 17 hama twumve ukungene batubwira. Turaza kubona ibintu menga ni ivy'akame, ariko ivyo bintu mu vy'ukuri atari ivy'akame. Dusomye mu Balewi igice ca 17 mu mirongo 7 ya mbere tubona Imana yariko yereka Mose ukungene bazoyihimbaza canke ukungene bazoyisenga hisunzwe ukungene bazoyishikanira ibimazi. Ivyo vyari vyerekeye Abisirayeli, ntabwo bituraba uno munsi, kuko Yesu yaraje hama yitanga rimwe kw'ikimazi kizima c'amaho. Ariko Imana yariko ibwira Mose yuko ibimazi bikwiye gukererwa hanze y'ihema ry'ibonaniro. Yariko yerekana amategeko yuko ibintu vyose bizohora bikorwa, haba ku nka, impene canke intama, kugira ngo vyose bibandanye gukorwa ku rutonde rwiza. Rero ntabwo cari ikibazo ku Mana, ariko kwari kubereka ukungene vyose vyokorwa hanze y'ihema ry'ibonaniro. Kandi yariko abihaniza gutanga ikimazi gihumanye, kuko barashobora kumenya abafashwe n'impwemu mbi biciye mu kubamijagira kw'amaraso y'ivyo bimazi baba babazi. Nico gituma vyari bihambaye gutanga ikimazi kitagira agasembwa. Amahame ngenderwako yo mu buryo bw'impwemu arerekanwa kandi mu gitabo co gusubira mu vyagezwe igice ca 32, aho batwibutsa ivyabaye ku Bisirayeli bari mu bugaragwa bariko baja mu gihugu c'isezerano, aho Mose yabereka ukungene bakwiye kuzotanga ibimazi. Aca babwira ati nimwakora ibinyuranye, ku murongo wa 17 aho yavuze ngo bazoba bahaye ibimazi abadayimoni batari Imana, bahaye ibimazi Imana batigeze kumenya, imana sha zinzaduka. Ivyo rero ni ibintu bihambaye cyane. Hariho igihe abadayimoni bigaragaza bonyene ubwabo nk'Imana kugira ngo abantu bashobore kubahimbaza mu gishingo c'Imana ya Isirayeli igihe batabaye maso ngo bamenye Imana nyayo. Birahambaye cyane rero ko tumenya yuko ububasha bw'umwiza canke abadayimoni bashobora kwibonekeza ngaha kw'isi kugira ngo abantu bashobore kubahimbaza. Kandi abantu benshi barazimizwa nabo, abantu benshi barahendwa n'abadayimoni bagahusha ukumenya Imana y'ukuri umuremyi wabo, ndetse bagahusha no kumenya agakiza k'ukuri ako turonkera muri Yesu Kristo umukiza wacu. Tubandanya kubona nuko ivyo bibanza bihambaye cyane. Ibijanye n'uburyo twizera bibandanya kuba bihuye n'ububasha buba bukorera muri ico kibanza. Nico gituma bihambaye cyane gusengera
kwigarurira ibibanza, kuko igihe tubohoje ivyo bibanza mu buryo bw'impwemu tubona ibintu vyose bica bihinduka. Isiguro ivyerekana neza niyi: amasengesho yo kwinginga afise intumbero yo kubohoza uburere, aramenya ukukuri ko mu buryo bw'impwemu, hama akatwereka ibigwanishwa bikenewe kugira ngo hashobore kugwanywa ububasha bw'umwiza, kugira ngo bitume haba impinduka mu karere ndetse no ku bantu bose ba mwako karere. Kandi no mw'isezerano rishasha nta cyahindutse. Pawulo yanditse mu cete ca mbere c'Abikorinto igice c'icumi ku murongo wa 21 hamwe no mirongo ikurikira, yariko avuga ibijanye n'iyo ngorane nyene mw'ishengero ry'i Korinto, aho abizera bariko barahindukira bagenda mu bapagani basenga imana z'inyamahanga, hama bakarya n'indya zatangiwe ibimazi vy'abayari. Rero abantu bariko barakora ivyo baba bariko barava mu muco w'agakiza, baba bamaze kugwa mu bwami bw'umwiza aribwo bubiganziye. Pawulo rero yaciye agwanya inyifato y'abo bantu, yavuze amajambo akurikira ati: ntushobora kuba mu gikombe ca Kristo hamwe no mu gikombe c'abadayimoni. Murabona iki kintu yaravuze, ntushobora kuja ku meza y'uhoraho hama wongere uje ku meza y'abadayimoni. Ibiri muri ano majambo Pawulo yariko aravuga ibijanye n'isangira ryera, kuja ku ngaburo yera uri kumwe n'abandi bizera, hama ugaca wongera ukagenda kandi mu ngoro ihimbarizwamwo abadayimoni. Pawulo yarabivuze yuko abantu badakwiye kubikora nk'uko. Ukuri kwa wa mugwanizi canke ububasha bw'abadayimoni ntiturinda kwitaho ukungene bwibonekeza, bwaba ubuciye mw'ishusho y'umuntu, vyaba ibisomwa mu bitabo canke ivyo tubona mu bundi buryo ubwo aribwo bwose, canke ukwizera umwazi turashobora kubisanga mu nzu yubatswe abantu basengeramwo abadayimoni. Burashobora kwigaragariza mu gishusho kanaka canke ikibumbano kanaka, burashobora no gukoreshwa mu nyandiko kanaka canke mu bitabo vyanditswe kugira ngo bishobore kuzimanganya ukuri kw'Imana mu kwerekana ibinyoma, canke igishusho banditsemwo amajambo abantu bakwiye kwizera y'ibinyoma atariyo, canke ikindi kintu cose kinyuranye n'ukuri kuva ku Mana. Dutegerezwa kubigwanya vyose dukoresheje amasengesho yo kwinginga afise intumbero yo kwigarurira uburere canke ibibanza bitandukanye. Urupfunguzo rwo gukora ivyo vyose ni ukumenya hamwe no gutazira Imana iri hejuru ya vyose kandi ifise ububasha ku kintu cose, kandi ivyo vyose tukabikora turongowe na mpwemu yera aba muri twebwe. Amasengesho afise intumbero yo kwifatira uburere, afise ubushobozi bwo kugenzura ibibanza kanaka biciye mu ayo masengesho nyene. Mpwemu yera aba muri twebwe, iyo dusenze araheza akatwihishurira, akabana natwe, akatwereka ko hari ubushobozi bw'umwiza buriko burakorera mw'ivyo bibanza canke mw'ako karere dukeneye kugwanya, hama tugaheza tukagwanya abadayimoni biciye mu bikoresho mpwemu yera duha, arivyo isengesho, uguhimbaza Imana hamwe no gusoma ijambo ryayo, kubera ko ijambo ry'Imana rifise ubushobozi budasanzwe ku badayimoni. Nico gituma na Yesu yakoresha ijambo ry'Imana mu kugwanya Satani. Rero biciye mu gusenga no mu kumenya ubwo bubasha bw'umwiza n'ibibwinyegeje inyuma, turashobora gusenga hama tugasangangura ububasha bw'abadayimoni, hama mukamenya n'ivyo bibanza aho umwasi yavyigaruriye, tukamenya aho bamye batangira ibimazi vya Satani, hama tukagendagenda muri ivyo bibanza tukabibohoza. Cane cane igihe ufise ingabire yo gusuzuma impwemu, urashobora kugendagenda muri ivyo bibanza hama ukamenya impwemu z'umwiza ziganje muri ico kibanza, hanyuma ukahabohoza. Ivyo vyose tubikora biciye mu masengesho hamwe no mu kugiriranira imigenderanire myiza n'Imana. None muri ivyo bikoresho twavuze bikenewe kugira ngo dushobore kumenya ububasha bw'umwiza hamwe n'ukuntu twobugwanya, ni gute tumenya ko ivyo vyashitse? Mu Balewi igice ca 18 kuva ku murongo 24 kugeza ku murongo 28 barafise ico babivugako. Reka twasome twumvirize ingene havuga. Imana yariko irabwira Abisirayeli ati: ntimuze mugire ico mwiyandurisha na kimwe muri ivyo vyose, kuko ivyo vyose arivyo vyanduje amahanga ngira nze hama nirukane. Aho yariko avuga abanyekanani. Aca arabandanya aravuga ngo bikanduza n'igihugu cabo, nico gituma ngira nze ngihore ibigabitanyo vyacu, ico gihugu kikahava kidahwa abakibamwo. Imana yarije kwirukana abo bantu. Rero abadayimoni baratuma igihugu kimera nabi. Nuko rero mweho muze mwitondere amabwirizwa yanje n'ivyagezwe vyanje, ntimuze mugire ikizira na kimwe co muri ivyo mukora, naho yoba imvukira canke umunyamahanga,
aba muri mwebwe, muze mwirinde gusenga ibigirwamana, gusenga abadayimoni n'ibindi bizira bitandukanye, nko kuja mu mahema y'ibonaniro y'i Korinto mugahimbaza abadayimoni mu bibanza vyategerezwa guhimbarizwamo Imana nk'abagize umubiri wa Kristo. Kuko ivyo bizira vyose bene ico gihugu babatanguriye kuhaba arivyo bakoze bikanduza ico gihugu. Ntimuze mubikore ngo ico gihugu kibadahwe namwe, nimwacanduza nk'uko cadashwe. Rero ngaha muri ano majambo tubona ukuntu ibijanye no gusenga ibigirwamana canke abadayimoni bikora ku gihugu cacu, hama bikongera bikazana ingaruka zidasanzwe ku buzima bwacu bwo mu buryo bw'impwemu. Kandi si mu buryo bw'impwemu gusa, no mu buzima bugaragara hariho ingaruka zica zibonekeza. Ico gituma ibijanye n'ikibanza, umwanya hamwe n'ububasha ari ibintu bihambaye cane mu masengesho afise intumbero yo kwigarurira uburere hamwe n'ibibanza kanaka. Ahambaye cane kandi amajambo dusanga mu gusubira mu vyagezwe igice c'indwi ku murongo w'25, igihe Imana yariko iravuga ibijanye n'ivyo twokorera ibigirwamana. Imana yariko ibwira Abisirayeli ko bakwiye kwitandukanya n'ayandi mahanga yose kuko bakoze ivyo Imana itagomba. Ntiyashaka ko Abisirayeli bifata nk'ayandi mahanga yose. Amasengesho nk'ayo si umuhamagaro w'uwo ari we wese. Ko abahawe ico gikorwa tubwirizwa kumenya ko dutegerezwa kurwanya ubwo bubasha bw'umwiza, kuko twebwe turi ubwo bushobozi nyene Kristo yarabuduhaye. Turabaserukizi ba Kristo ngaha kw'isi kugeza agarutse. Ntidukwiye kugira ubwoba igihe turiko turahangana n'abadayimoni baba mu kibanza kanaka canke baciye mu muntu kanaka. Dukwiye kumenya yuko Imana ubwo bushobozi twese yabuduhaye kugira ngo tubukoreshe. Kandi mw'isezerano rishasha turavuga ibijanye no kubohoza ibibanza kanaka, tutarinze kugenda ngo dusambure ivyubatswe muri ico kibanza, ariko dukoresheje ubushobozi bwa mpwemu yera buca mw'isengesho biciye muri mpwemu yera twahawe. Yako turi ingoro za mpwemu yera, kandi mpwemu yera aba muri twebwe. Hariho ubushobozi n'ubwiza tuba dufise igihe tuba tugendana na Kristo, buba buri muri twebwe budushoboza kunesha vyose. Kandi ku bantu bahawe iyo ngabire ntibisaba kurinda kugenda muri ico kibanza hama ngo urambike kw'ibiganza, ariko birasaba kwatura ijambo biciye mu bushobozi bwa mpwemu yera gusa. Hariho igihe bikenerwa yuko umuntu aja mu kibanza hama akatura ubwo bushobozi bw'Imana, ariko si misi yose, kubwo bushobozi bwose twarabuhawe biciye mw'isengesho. Turashobora kwatura ububasha bw'Imana tukabohoza ibibanza Satani yigarurira. Igihe bibaye ngombwa birakenerwa ko umuntu agenda mu kibanza, kandi munyizigire uko nanje narabiciyemwo. Rero Imana ikurongoye kubikora, iraguha ibikenewe vyose kugira ngo ushobore gukora ico gikorwa cayo. Tuzosubira mu cigwa gikurikira.